ngo Sauda ngo agira mwitwarire koresha umwanya Boje dufate ko ndumusore wawe Sauda nawe numu ex wawe nawe ne yari nk'umwana wawe ko nawe yarakiminwe yawe waramwigishije kandi waramukoresheje uranamuhemba pemporte ivyaje mu nyuma we wakiriye guti iyo message wumvise ngo Sauda ngo yagiye ngo agira yitwarire ngo koresha umwana si bisanzwe kuko je yandondeye kugira ngo ndamusupporting tugufungishe umushigikire ukuravyumva tugufungisha impamvu yandondeye uri Sauda namo ndabivuga imisi yose je bon kenshi sinkunda kumuvuga ahanye nabibaye ngombwa akenshi je mu biganiro ndamuvugamwo ndavuga ati simba ngoma kumuvuga mugabo mwenye kulitafuta mwenye kulipata si ndio ndugu yangu kana sinda kira Kiswahili lakini mwenye kulitafuta mwenye kulipata ukirondera arakironga urukurunga ugira nyene gatoyi ndaguciriyemo urona je nimba ndakubajije ikibazo nuko hariho call en groupe tugize kuyaga jewe na Landry na Sauda nyene Sauda ndamubwira ati ongea na Akesi namubwira ati Akesi wewe ndio unaona musemaga atambwira ngure ni mume wangu ngo tumeza naye ndavuga ati kumbe turi kumwe na Akesi rero kumubwira ivyo umuntu bavyaranye nta kibazo niyo mpamvu renda kubajije yo Sauda mvana kubwira ikintu kimwe iyo ico kintu aza kukimenya yari kumenya ibintu yagiye aranyagiza agenda aratanga amafaranga ku bantu ngo bantokeje bamvuge nabakabapangira n'ivyo bavuga uracumvishokiye ivyo bintu ntavyo yari gupfa yaragize gute yarakoze kandi kibabaje nuko bijya abikora azi neza cyane uko ndabimurusha ayo ma strategie ndayamurusha rero sinzi ukuntu ashoye kubaho kagakora ibintu nk'ivyo rero kijya gihe anerefona nama message ndafise hajya ico gihe anerefona yariko ambwira ngo ndamushigikire kugira ngo uyagira kwitwarire hama je urumva ndamushigikiye utegezwa gutsinda bica bigira inguvu urumva ndamubwira nti atangura kumbwira nti ngo wewe mufitaniye kontra nakoresha umwanya ngo yo kugenda aramuvuga nabi namubaza turi sire yo kontra warayibonye hari ikibabaje usanga agenda no yogena n'imbere yo gutungana ngo bafise kontra ngo baranasinya ningo amafaranga azoza none haje notanga amafaranga yo gutuka umuntu nka Sauda niba abafana bagaruka ati ngo mujya kubwa Sauda ntibamenye uko Sauda ajya kubwa kubwacu gute rero mumeze bien muri fresh je meze neza kabisa ndashima Imana uno munsi haramutse hagwa imvura nyinshi cyane nyinshi turi nka midi ariko hari abantu bakivyuka ubunyene rero tugomba tuyage na Akesi karibu sana Dan karibu sana nakime uri mugufi none je mwanibaza uri mugufi cyangwa uri muri ndakese pole pole tu izi niba hanaho kwicara naco bitwaye men akima twese turi mu fresh nduge hejuru nanje je ni mu nkoresha akazi ngo ndahave ngo ngende kwicara handi oya kabisa ubu ni bo okay aha kwa Muyomba rero izi ntebe zabo ntibaba dahava baturihisha sasa rero guys ndibaza mumeze neza Akesi mwamubonye ndibaza muramenyereye kumva amajambo akunze gushikiriza murakunze murazi bikorwa vyiwe mu bisanzwe en général rero hari ibintu bimwe mwantumye mu commentaire nabonye na inbox nyene mwantumye urabona uratubariza ukunuku kandi benshi mwara abakobwa no munsi turi kumwe dushaka tuyage salama lakini umeze neza ari kimya mzee mimi niko poa uko poa sana tu muya umugeni amara imisi nge kugira atangure gusohoka ave mu nzu je namaze amasaha 10 gusa amasaha 10 uco tangura gusohoka mu gihe abandi bamara nk'indwi yose tuzari vya kera muta oya vya kera none no kubihonyanga cyane kubitsimbatatse vya kera no kubihonyanga kuko ni vya kera nyene ubu rero nk'impuzu ya kera uyigira igikoropesho ntushobora kuvuga ataka gahuzu vraiment ubonye vyabaho impango nyinshi bakijya amateke akiboneka none uba amateke aranazinze uba amateke yangana bene umuciri none gasha wowe wumva ucuguma wicaye mu nzu amukage ni vya bindi atura imitiri ukimbura ingonera kabisa ariko nizere neza yuko amagara ari meza ubuzima bumeze neza cyane fresh man fresh ndabishima uko biri kose kuko
nubwo bamabi nubwo bameza nubwo vyogenda gute iherezo gusa no kumigwa n'isi kuja mu mva guhwera nyene bikarangira. Yep. Nina bidanije ari ikibazo rero ngomba ndakubaza taranatangura emisi ko hari ivyo nateguye natumwe nivyo jewe nyene niteguriye. Ariko nshaka kumenya impamvu Akesi amaze kuri indirimbo zigera kuri 3 zijanye na rest in peace, ibintu vy'urupfu. Ibintu vy'urupfu? Yeah. Kana yeje nico. Ibintu vy'urupfu ni 3 kabisa. Zicwa ni iki rest in peace hamwe na hari yindi ibintu vy'urupfu nyene ukuntu na bagacishite mu gusa. Fete bro ni content. Sivyo? Ni content bisanzwe. Nkuko nshwe kuririmba iz'inkundo zishika ku 10 kuri 20 ni easy. Yeah. Ni content nk'izindi. Okay. Birahabura abantu bijya bintu. Cezya ndirimbo mama yake ndiko ndazumviriza mbwira ati abantu batazikunda of course. Abantu batazikunda bumva. Parce que hari abantu bavuga ati ururimi rurarema. Ego. Nega shaho. Umuntu acafa ngo ni kubera yaririmbye ibintu byo gupfa. Na yamanze yapfe nziza Desire. Ni nziza Desire apfuye nanje nshavuga ati ubu rero karabaye. Uko niho twatangiye kubona muri kula none. Ariko izo ndirimbo natagita ubufise yazo kuvuga ati zizoririmbwe basi ku maziko naziya barimba ngo aheza mwijuru. Ibanga rimwe no kwibira abaririmbyi benshi zo ndirimbo barazifise amenshi gusa nazo wasohora apfuye ntuca wumva bayisohoye. Yarigeze kwiririmba rero je niho ntangundukaniye na benshi ko je ndazisohora. Muga tugiye kuraba abastar benshi bagiye barapfa ugiye kuraba inyuma y'urupfu rwabo hari indirimbo zisohoka ziba zifitaniye nyene isano n'ivyo benyene biba bimushikiye yitavye Imana niki meme n'igihe akanumba asohotse ari uko apfuye. Kandi rero akenshi ukunze gusanga zifitaniye isano n'urupfu wiwe ukuntu ruba rwagenze. Okay kabisa ko karagace murazizi murazi izo ndirimbo ko zasohotse kandi si wowe nyine amaze gusohora izo ndirimbo rero nabandi benshi basohoye indirimbo z'urupfu zigatera ubwoba abantu. Ariko rero Akesi jewe muri zi life ndimo hariho igice kinini cyane novuga yuko nkesha wewe mu buzima bwanje kuko muri ubuzima tubayemo umuntu ariga hama akaronka akazi niko kera vyari bimeze musanzwe wariga hama ivyo wigiye ukaja kucironka akazi. Ariko rero twebwe twakuze turi muri entertainment hama turonswa akazi nawe ndavuga ku ruhande rwanje. Rero je ndagufata nk'umuvyeyi wanje nkuko nabandi baciye mu mino yawe bagufata nk'umuvyeyi wawe. Je rihangiro re ni hajyo kuvuga ati umuntu azoshaka kwica ikiri muri Akesi gusubiza inyuma ibikorwa vya Akesi uyo muntu azombanza. Iyo ni objectif yanje nkuko nawe ufite objectif zawe. Ivyo bintu rero bica bituma umengo hari abantu bamwe ngiye kwiteranya nabo. Ivyo bintu rero je nk'ibitangura abantu bibaza neza yuko umengo ni nzigo. Uno musi niho je ndababwije ukuri. Rero maje ico ikintu cyo nshikiriza Akesi umuntu azomu kandi nisikubera ngo turi kumwe ivyo mubimenye kandi mubitahure. Jewe naronkejwe akazi je natangwe guhembwa amafaranga umushahara mpembwa Akesi ari wampereje amafaranga atakira. Akesi jewe nagiye kumukorera anatangara anandaba akavuga ati bro uratunze umugore none vya vrai urafise umugore mu nzu urumva nari mfise life ziteye ubwoba cyane umva sinzi ningene na naronka amafaranga ariko niwe yansinyishije ndavuga ati uzohora uhembwa ya mafaranga. Rero hari igice kinini cyane Akesi afise kuri life zanje. Ego nini kandi kini naco je conca numva urinze uvuga uko uti uzogomba kwica ikiri muri Akesi azombanza. Ca numva yuko haba hariho nabandi bantu benshi ugize gute uvugiye urumva ushoye kuba ubagiriye ingwano jaho ubabereye nka blendage gatavuga blendage kubakingira kuko turiko turaraba si kiriya gihe gushika none munsi hari abantu benshi usanga bariko baraca muri entertainment baciye mu minwe yiwanje. Last time nabonye umupeti nari nzanye muri game
SAUDA bagiye kumwicarika bamutera ubwoba rero nk'uwo onye deja iyo aza kumenya iyo secret ava akamenya ati koresha umwanya ari mu bantu bariko baratugwanira yaza kubwo bwo atabwo yari ego vraiment kandi ivyo bintu guys hari abantu kuri ino si umva bo bayeho bashira imbere inyungu zabo gusa ariko je ndisire certain ko mwenyene muzi neza yuko umuntu wese yakimino ya case akamutiza umwanya yuko yashitse ku ndoto ziwe twe twaza tani indoto dufise atana objectif nimwe dufise ariko by the way ico nico nshatse kubatahutsa ariko akese ndibaza kampanye hari muri iki ibintu bihari biriko biravuga kuri iki muri ino minsi onye nurabibona we bikwigisha iki boje rero n'umuntu novuga ko ibi bintu asa n'umuntu yabikuriyemwo mugabo upahava ukuntu nafata ibintu bimwe se kubonka ikibifata kubera ko ibihe bindi bihe bigenda birahindagurika hari ibintu twakura nka entertainment ariko pour le moment hari abantu batabikora nka entertainment ahubwo babikora nka politique yego urumva rero mu ncamaka onye bica bisaba na twebwe tuce twiyubara mu kintu cyacu cyose okay hama rero hari ikintu ngaho ntahuye burya ikintu entertainment ufata nka entertainment politique ifata nka politique kandi twekana zina turaba politician twe turaba aba entertainer urumva niyo mpamvu ivyo dukora vyose na nyene kuri nimba twicenga tukayaga tukibukanya ibi nuko tubironderamo amafaranga tuvuga ati umva reka basi nakige mu Kirundi ego sivyo aba entertainer ni imyidagaduro ufata ko sivyo ni ibintu bijanye no kwidagadura kwidagadura tuje muri ivyo no kuryohera abantu kwiryohera abantu kubateramisha niki rero hari abantu babikuye muri iyo systeme baca bitwara muri ya systeme yo guhigana nk'inkoko nakagomba ukuravyumva bivuze ngo tugiye muri politique na ujya n'umukino w'ubwenge bisa ubwenge bwinshi cyane rero bace bagomba kubivana muri systeme yo kuryoherwa kwidagadura niki baca bagomba kubijana kubishiramwe ibintu by'ubwenge birebire dukinane kugira twicirane okay kabisa rero Dani uno munsi hari abantu bavuga ngo hari ivyo mvuga ngo nabitumwe nawe mumenye ikintu kimwe guys akesi yo uri umuntu ukerebutse uciye n'ubwenge basi ndabivuga uko uramwigura mwonka ukamenya strategy n'inzira ziwe hari ibintu bimwe akesa ashobora gukora naje nkasanga nabikoze tukabihurizako hari ibintu bimwe jari kubera twabanye igihe kirekire kuko akesi ndibuka tugikorana yari igihe nataha saa 5 y'ijoro saa 4 twicaye ariko aranyigisha ari ibintu ariko aranyagisha nkavuga ati okay ibintu c'est bien hari inzira zimwe yambwira ati iki kintu mukugikora banza ukora iki ikintu mbugomba ejo kizogenda uko banza ukora uko rero hari ibintu bimwe je maze kumumenyako nkavuga ati ikintu je ninagikora ndazi nawe n'ivyiyumviro vyo ikintu niko nawe nyene ugikora niko nawe yogikora ni mawazo yake umva duhuje dusanga twahuje ivyiyumviro rero je nimba nafashe ijya ngingo ndavuga ati reka mvuge kuri no mwigeme SAUDA nuko kwanza akesi yambwije kwambwira ati je ndafashe ingingo yo guhagarika ibintu vy'ama showbiz vy'ama base kuko ibintu vy'ama base nagiye gusanga atakintu bifasha society atakintu bifasha entertainment urumva kuko hari nko muri ivyo ashobora kukurondera akavuga ati mfasha ngira sori indirimbo ukaje kumupangira showbiz kugenda nguje mu nzu ngo cenda kuvumbura ngo censimba urugo usanga uyo muririmbyi nukumutuka gusa nta n'indirimbo yewe ntimunayimenye rero akesi iyo ngingo yaramaze kwino avuga ati niyo mpamvu akesi ubu urabona waka ndayifata muri domaine 3 ndayifata waka ya Landry igihe cha Landry waka ndayifata igihe canje na waka y'iki gihe ya entertainment akesa ashobora kuvugira kuri Dramati ashobora kuvuga kuri Bface ashobora kuvuga kuri Moni ya Flair kandi akaronka dika karonka venka akaronka akinza n'amafaranga kandi je nyina atanu umuntu ari wenyene yicenga ari karayaga rero iyo ni yindi nguvu yatweretse ko twe twari tuzi ko waka ishingiye ku mashowbiz gusa ibintu vyigana vy'amabase gace nabigarukamwe gatonye biri muri bimwe navuze nti nzobabara nivyashika nkitaba Imana abantu bataramenya ukuri kw'ibintu twasanzwe akimara twenze kubera ko twenze yakimwe rero ukuri abantu niko bakeneye kumenya kandi ni sire yuko ukuri abantu borinda bakumenya
bajya abantu bose Sauda yagiye arakaya agira ibiki bo mwanka bimwe bibi bo mwanka cyane umva bo baramukunda kubera ko bazi bijya nyene bazi nibazi la réalité nibazi ivyinshi nibazi background muri filme hari ikintu cyitwa behind the scene rero iyo behind the scene iraza kuri barayiposting iyo utaravye behind the scene y'isinema ya Yesu uza gusanga uri kuraba sinema ya Yesu uri kurarira Yesu baramuboneye Yesu baramugize sivyo ariko uri inzura habe behind the scene ucamba na filmu yanse nivyo rero novuga kuri ibi bintu by'ama media cyane cyane kuri Sauda rero nawe nyine ndamugereranya nk'ige sinema ya Yesu urumva rero ni vyiza yuko abantu bazomenya ukuri bakamenya ukuri ati kandi namwebwe murakutse rega singumwa wona jeje nyene uvyivuga oya we ni uzobivuga kubera ni nka sokuru kuko peut-être uko abantu nibamara kumenya ukuri hariho benshi bizotsitaza sivyo hariho benshi bizokwiciraga hariho benshi bizokwicira ibintu byinshi cyane urumva hariho nabandi benshi bazoryohe ariko vyoba vyiza dukoreye mu muco sinzi bico bintu tugitahura cuki rero mu nje make nuko rero babona nka filme kabisa rero akesi jewe intambara ndimwo ni y'abafana cy'abafana baranteye intambara ariko ndibuka neza na jewe kera aba bitwa abafana je nuko ntabita abafana ndazi nawe ntubita abafana n'ababosi bacu nibo batuma tubayeho barankunda cyane ku buryo unangiza uku ngira banagutangira n'amafaranga we bakugirire nabi rero uno munsi uvuze gato nk'ubu abantu bitwa abafana baca baza kugutuka muri commentaire ngo muri ko mujya kubera muvuze zina Sauda era nagutahuza ikintu kimwe kore sivyo urabona nka video ya views ibihumbi 10 dika dufatire kuri dika ifise commentaire nyinshi ni nk'amajana 5 izo zibari zabaye nyinshi umve ni commentaire zingahe amajana 5 views ni zingahe views ibihumbi 10 mwumve kuva ku macana 5 gushika ku bihumbi nta n'igihumbi kirimo mukoruma nta n'igihumbi kirimo nta nirobo yirobo irimo ugereranije ajya amakomantere rero bivuze ati hariho twebwe abafana twita ababosi bacu mugabo hariho abandi twita ibilisi mu kirundi niki ibilisi niki mu kirundi akimu ibilisi ni shetani mugabo hari nimvugo twobikoresha mu ntashureka tuvuge shetani tubite nk'aba shetani bacu abo rero nibajye ubona bazana amakomantere cyawe bazi kiganiro carabwe n'abantu ibihumbi 10 menya yuko hariho abantu benshi baroba komanta tabwenge bafise niyo mpamvu we ntuze widogere komantere z'abantu uzoba wibeshe kuko hari abantu bafise ubwenge baraba video atanavuga n'ikintu nakimwe mugabo agatahura ati rero bajya kenshi usanga bari ko biruka gukomanta ugasanga ikintu kiboneka bien aya na amazi twabwiye ati no uwo mushamwana bafise ubwenge rega sometime nivyo kirazira gutuka abafana meni vyiza nabo nyene turababwiza ukuri ivyo jewe naje kubibona ejo Baba Levo ariko akora ibiganiro vyiwe vy'ukuntu Harmonize yagize gute yamukubise Harmonize yamukubise ukaraba abafana bariko bazatuka Baba Levo bariko batwa baba kandi kababwira ingene bayakubise niwe yakubiswe hama mushemuza mutuke wenyene wumva bafise ubwengabo none aciye nahura kumbe hari habada komanta kuko jewe naciye nishira mu kibanza c'abatagize commentaire mugaba batahuye ivyabaye kuko uri kurumviriza Baba Levo hari ibintu yavuze umva neza kuyuko birimwo ukuri urumva kubera ko ni ibintu binabamaramaza kumva ati ngo twagwa n'abastar twagwa ni miliyoni 5 miliyoni 2 umva ni ibintu kuri bo birabamaramaza rero yaza kubesha ntiyari kwemera kuvuga ibintu azi yuko bimumaramaza yavuze ukuri rero uko kuri none wewe umuntu akubitwe kandi uri kurumva ko ari mukuri hama abari ucuza gutoka umva ufite ubwenge rero bajya abantu bakomanta ivyo bintu ntuze urabishi ari gusanga baravye na introduction gusa ari gihe baraba titre aza gukomanta titre gusa none nk'umuntu aza gukomanta titre warafite ubwenge n'abazungu baravuze ati ntujudging igitabo
Yeah. kuri couverture Yeah. injira mu gitabo indani ugisome usome ya. uwo ni wa ndabona akoresha umwanya atekoresha umwanya n'umuntu wa rumoke Yeah. kubera gusaka ubunya ntago yagufatanye ntaki urumva ntavyo arabona agacashika kuvuga ati ngujya no mu wa rumoke wabase ubwenge kandi kibabaje arona abantu usanga barize amashure menshi yego nukuri kw'Imana ugasanga ni zero ya aho twari kuri parti y'abafana y'abafana ntibaza gutera ubwo meni views ibihumbi 10 abantu baba bakuravye ni benshi ntukangwe na commentaire amajana 2 amajana 3 zibaza kuvuze fu wazijya ni nazo nziza nyene bijya biragirana motivation ukuntu ariko rero kesi haraje ibihuha ngo Sauda ngo agira mwitwarire koresha umwanya boje dufate ko ndi umusore wawe Sauda nawe n'umu ex wawe nawe ne yari nk'umwana wawe ko nawe yaraciminwe yawe waramwigishije kandi waramukoresheje uranamuhemba pemporte ivyaje mu nyuma we wakiriye guti iyo message wumvise ngo Sauda ngo yagiye ngo agira yitwarire ngo koresha umwana si bisanzwe kuko je yandondeye kugira ngo ndamusupporting tugufungishe umushigikire urukura vyumva tugufungishe impamvu yandondeye uri Sauda namanda bivuga imisi yose je bon kenshi sinkunda kumuvuga hanyene bibaye ngombwa akenshi je mu biganiro ndamuvugamwo ndavuga ati simba ngoma kumuvuga mugabo mwenye kulitafuta mwenye kulipata si ndio ndugu yangu kana sindakira Kiswahili lakini ya mwenye kulitafuta mwenye kulipata ukirondera arakironga ugira nyene gatoyi ndaguciriyemo urona je nimba ndakubajije ikibazo nuko hariho call en groupe tugize kuyaga jewe na Landry na Sauda nyene Sauda ndamubwira ati ongea na Akesi namubwira ati Akesi wewe ndio unaona musemaga atambwira ngure ni mume wangu ngo tumezana naye ndavuga ati kumbe turi kumwe na Akesi rero kumubwira ivyo umuntu bavyaranye nta kibazo niyo mpamvu renda kubajije iyo Sauda mvona kubwira ikintu kimwe iyo ico kintu aza kukimenya yari kumenya ibintu yagiye aranyagiriza agenda aratanga amafaranga ku bantu ngo bantokeje bamvuge n'abakabapangira n'ivyo bavuga ubwacumushokiye ivyo bintu ntavyo yari gupfa yaragize gute yarakoze kandi kibabaje nuko bijya abikora azi neza cyane uko ndabimurusha ayo ma strategie ndayamurusha rero sinzi ukuntu ashoye kubaho kagakora ibintu nk'ivyo rero kijya gihe anerefona nama message ndafise hajya ico gihe anerefona yariko ambwira ngo ndamushigikire kugira ngo uyagira kwitwarire hama je urumva namushigikiye utegezwa gutsinda bica bigira inguvu urumva ndamubwira nti atangura kumbwira nti ngo wewe mufitaniye kontra nakoresha umwanya ngo yo kugenda aramuvuga nabi namubaza turi sire yo kontra warayibonye hari ikibabaje usanga agenda no yogena n'imbere yo gutungana ngo bafise kontra ngo baranasinyaniye ngo amafaranga azoza none nkaje notanga amafaranga yo gutuka umuntu nka Sauda niba abafana bagaruka ati ngo mujya kubwa Sauda ntibamenye uko Sauda ajya kubwacu kubwacu yego twamwubakiye izina uyu niwe yamuzanye muri waka Sauda ya Jumarariwe yabuzi yava niyaje urumva ico cyonyine cyari gikwiye Sauda kwibuka ivyo bintu akagira gute agashimira ahubwo abo bantu akutangwa kuyumvira kugira gute kubitwari urukuru rero ikindi naco je naneguye mama wa Sauda hari ikintu abaswari bonyene bivugira ati mkuki kwa nguruwe ni mtamu ila kwa binadamu mchungu urumva bivuze ati iyo uri kuracumita ingurube uraryoherwa kuko ubugira ujya kanyama urumva ariko we bayikuzaniye ijambo gitango bagucumite n'umenya ko none mama wa Sauda aze ku ma TV ngo umwana wanje ngo nabandi bantu ba telefone inbox ngo umwana wanje ngo bamukome ngo bariki kumuvuga kuko igihe ariko aravuga abandi utamubuza kuko utamubuza nawe nyene kugenda kuvuga abandi bantu hamugaca ugomba kubuza abandi bantu bariko baramuvuga nikigirwa mana ni madame Samaki ni kintu nyabari cyuma we atuvuga twe tutamuvuga yaraturemye urugurumva rero ko yabishishije ku ma media reka nibindi bice ku ma media niyashaka kubija mu butungane bizoja mu butunga men je naravuze ati je ari ibintu byinshi ninze mvuga ngo nabishikane imbere y'ubutungane Sauda ukwisanga muri fraction itagira uko ingana uko itagira uko ingana aho uja kunyangiriza ngo je ndumurozi mugihe tuzi uko umurozi yafashwe umurozi yaricwa kandi yicwa nabi
birabujijwe n'amategeko n'ivyo mugabo amategeko aza kuza gukora ubupfa yamazigu gupfa sivyo yego umurozi hari igisuma n'umurozi gamana uraza nkajya mu isoko uri nko mu isoko ukazobona umuntu arageze igisuma kubitwa nk'imbwa baza kuza kwireturuva yuko yakubesheye we uremvye uri kuravyumva rero hari ibintu kugira umwagiriza umuntu men ufitiye proof bigaragara none we kuza kuvuga umuntu ngo numurozi ngo niwe yaroze naka na naka urumva aho deje uri kumuronderera urupfu ikigira kabiri igihe kimwe bigeze kuba bari kubakubita abakozi ba X-ray kwa SAUDA kuzena na nice kuzena nice baca ba telefone X-ray twari twicaranye X-ray canumva mu telefone mutonyi wa SAUDA ati abo rero X-ray na AKES urumva ngo sana uyo AKES ngo ndabafashe ngo bakazopima nkababona SAUDA namubajije ati ivyo umwana gute urazi no jena X-ray kugira tugende uko twumvise ati ngo haje bashinga ntaye ngaha ngo haje ngo akabane nyumba 10 kamande chef de quartier twaje tuvuga ati umuntu data nizo nguvu numva afise ntiyadukubitira imbere y'abashinga nta turavyemera ntiyadukubitira imbere yabo ba chef nta kuri turaza kuvyakira uko nyene nabo mugihe baza kuba bavyeme urukuru turamanuka yiwabona ntuzenye kugira ico kibazo tugikure mu nzira rero hanyuma namubageze SAUDA ati umwana ukuntu ngutegezwa kuza kumuraba muhira egosha mwamaze kumbwira ko muzonkubita inze muhanyici wizane nizane yamara rero nibare kubuswahili bajya ba bare kubuswahili ahubwo bakoresha ubwenge avuga gukora ikintu urumva nibihute gerageza kumbwira SAUDA ati SAUDA umwana papa wiwanje jarakeneye kumubona kuvuga ngo papa ngo nuko ngo ashiramo pression ngo ndakeneye kubona umwana cyane n'iki urumva je nari numva ndi fier parce que je naravuze ati nta mwana wiwanje numwe tazubaka izina muri iki gihugu atubatse izina muri politiki azoyubaka muri entertainment cyangwa mu kindi kintu cyaco cyo mu umwana wiwanje jewe mu gihe jewe ubwushoze nk'ubufise keretse ibyo bavuga ati turapanga Imana nayo igapanga urumva rero bivuze ngo ivyo nayo ndavyifuza je ugiye kuraba n'abana banje bose mfise ama video yabo menshi bakiri abana bato mfise video ya Darling ataramenya no kuvuga ariko avuza piano mfise indirimbo yaririmbye kera urumva zirahari zo zose ayo namana ni CV zizogenda ziravyuka mu nyuma urumva mahela akivuka nta utabizi afise ifoto ngaha yahitinze no mu bindi bihugu ifoto yarajyanye mu mafaranga menshi cyane akiri uruyoya urumva rero nari navyifuza no meme no kurujya mwana twafaranye nande SAUDA ariko rero ati na papa kineye kubona umwana muhira nawuzi inze hiyo mu nkerere reka narumvise ngo ngaho mufise umuntu akomeye ashoye gukubita abantu bose rero jewe nta aho muri ugo rupango ntaho ndikunda honyora ntaco uwo mwana uzomuzana kumwereka basi mva yanje uko wamubwiye ndende namubwiye ati uwo mwana uriko wanga kumunyereka ubu uriko wanga ko tubona n'ubu ugabo hazogira ko wifuza kumunyereka narapfu rero akwiye kugira ubwenge ivyo rero ni bimwe cyo bigaruka bivuga biti umwana w'imbeba azirugwango gwanya nivyo vyivye SAUDA anakwagiza Dani ngo ntiwigeze ufasha umwana ko hariyo na audio yigeze kurikira umugore wanje amubwira ngo akome ngo akomazike ngo nabikubwire SAUDA igihe yibaruka kwanza igihe yibaruka bari babuze ukuntu bava ku bitaro vyari he muri ville urumva kuri clinique bari babuze ukuntu bava ku bitaro yaranyandikiye mu ijoro ndahejeje kwibaruka ikindi naco singira amahera y'amata y'umwana singira iki arambwira nyine ibintu byose nta maberebere yagira cyerege impano ibaza ko agwaye umugera ko bagwaye umugera nibo batonsa oya amaberebere arafise kandi umwana aramwonsa vraiment si menshi urumva ndavuga nti okay
reka ngerageze ndabukuntu inza ndagufinze taxi yo kutuvana ngaha gushika muri ville ari 35,000 ya cyagiye cy'igitoro giye c'igitoro aho turi saa 5 hafi saa 6 z'ijoro imbatari saa 4 ni muri aho masaha ya amasaha yaragiye cyane hamwe uja kwibarabara na taxi ukayirindira umwanya muremure nkini wacu ho ya urumva ari ifise umuduga twa dufise umuduga hajya mu rupango mugabo ni ya kesto nyene y'igitoro igitoro ya okay ndashikayo eske iyo umwana yari kuba atavutse iyo dépense kwanza taxi nari kuyikoresha no cone cambe vyabaye ngombwa n'umuvyeyi ahejeje kwibaruka sinshoboye kugenda atakintu cyane okay urumva amafaranga nari nkoresheje mu ijoro rimwe burakeye Dana twebwe rero ngane tugira uko turi utahe none bigenda gute aho rero bukeye taxi ino igukura mu Carama gushika muri ville yeah niyo batangurira kuri 70,000 Mucarama ni kurereka avuga ati iri sinorica ncafata imoto nshikana kwa Sioni taxi nayirishe 30,000 nshikana muri ville mama ya impamvu narishe iyo taxi nuko nagomba kuyo taxi nyene abariyo ica itugarukana gushika iwabo na SAUDA kuko nacumva ico kiyo kuko iyo navuga ati ngo ni muri ngo ngiye muri ville ngo abariyo nza gufatira taxi cari kubika ibato yeah uwo mu taximan wenyene namurisha umwe ngana 660 ngana 70 mu bintu nk'ivyo nyene kunshikana muri ville tukatora aba SAUDA tugenda gushika hoteleriyo asanzwe abo ivyo vyo kubira ikibazo atoshimira n'ivyo yeah ikindi cyageje kunci intege na mama we yarigeze ku telefone nabimubwira none mama none mama tuvugisha ukuri uwo mwana azonwa azokoga isabuni ya 20,000 amavuta ya 20,000 aho nturashira kwa ayo makopo ayo sabuni ni kundwi Yezu yavukiye mu ntuzenye mutamo ntuzenye mu ruhongore uri kurumva n'ibindi byinshi umwana kuvuga yambare mpaka impuzu zo hiyonye mu 70,000 mega bambare bikama bo nibavuka abatoga niyo sabuni ntibabaho ugasanga ni naho dufise mu bategetsi bacu ngaha navuga wumva ngo gatoyo uzawumva ngo vyaye umwana ngo jipange reka nabonye ni babivuga batipanze apana ku bana babo bonye n'ubwabo uri kuravyumva ego ndavuga nti rero ivyo bintu nukubihagarika umwana aracafise imbere yiwe harehare aracafise ibintu vyinshi cyane bikeneye iki amafaranga rero umwana imbere yiwe ni harehare ibintu bikeneye amafaranga ni byinshi none gashaho SAUDA telefone rero cyo gaya ariko mbwira ngo wagira kwitwarira ngo ari kuri BCL je niko yambwiye ngo akese ngo rega ngo nawe ngo no kwitwarira ntiyavuze ngo no kwitwarira ntari gukoresha iyo mvugo yavuze ngo je ngo sinagomvye ngo kukwitwarira ngo niki cyane mubaza ati eske SAUDA ubwo bibaza ko hagati ya jewe nabo bari ndeho kwitwarira uwundi rega hari ibintu abakobwa bihaye ko ari we yo kwitwarira abakobwa hari ibintu bihaye udafashe umwana ngo umutunga mutagiriye rega ubutungane mani burumviriza rero ugenewe yo kusanga amakosa yari hakanya umwana oya yaramwandikishije ego hari ico amaze gutanga ku bw'umwana ego none ivyo bintu yanse kumufasha nibiki director uca wumva yuko hariho beef hagati y'abantu babiri nico kintu gica cisigura kuko nimba hari ibintu amaze kumufasha umwana ariko kuri uno mwanya bikaba atavyo bisigura ko peut-être hari ikintu kitagenda neza hagati rega jewe kanyiyotse ubwa mbere ndaciye mwoma hariho umwana yavutse kuri Neli ntivyagenze uko nyene ego siratangwe ndamufasha ibintu vyose mu nyuma tuza kumenya ko umwana atari gwanje urumva ejo ne numvise ngo umwana nuwa Joachim Ngozi none nkabo bonye boza kumubya gute bonye twarira umwana yanditse kuri jewe imbere y'amategeko nije ndi papa w'umwana ariko umwana nuwa Joachim urukura vyumva imbere y'amategeko nije ndi papa w'umwana
bisigura hajya po Joachim ntacuza kwishura jusqu'au aujourd'hui ukura vyumva rero kuba ntabandanije mfasha uwo mwana ni kubera habayeho bifu numva ko umwana ari wa Joachim bon numva ko umwana atari uwanje kuko ivyo vya Joachim je nabimenyeje urumva none kandi nawe nyine n'umwana w'umukobwa none gashahu Sauda nakoresha tubwenge nico je gusa no sa urumva hama ivyo navyo abafana baza mu commentaire il faut mwiyumvira hari undi yigeze kungoma ko nkinago gakira naho gati iyi ni isisha iyi ni isi uwo mwana wavyaye iyo ni histoire yiwe atanguye nanje ni muri histoire yiwanje urumva rero aya ma histoire ntituzi aho azohurira urumva none gasha vyaheze kandi uko papa w'umwana atego umwana agira apfe rero na Sauda namenye uko ivyo ariko aragira ariko akorera amakosa umwana none umwana azomubwira ngo papa we yarakwihakanye mwandikishije ni zina na jena ndi mwisi urukura vyo yitwa Nibigira Sophie hama Sauda nawaca mwita light kura vyo rero bivuze ati light milk bivuze ngo ikosa ugiye kurira abavyukuri ntabwo riri kuri je umwana sinari kumuha ikintu afise umwana twegeza kumuha ikintu ufise uko ngiye nubwo yoje hiyo mu butungana akavuga ati yaranse gufasha umwana ndamuhe 20000 ivyo no mwihakana n'imbere ubutungana konye isabone ya 20000 ndasara mu mutwe isabone ya 20000 ni ndibura amatari jewe ndibura amatari ndicegera cy'umuguru ndinde yo sabone sinzi kwinaba Soni ya 20000 sagapande ko mufuko w'amakara men ivyo nyene nuwo mopeje bari kwatwumiza bavuga ati mukobwa soko bigenda mugurira isabu nibonetse iyo nyene abari umwana yo imugiriye nabi sawa ariko ari bien men nubwo yo mugirira nabi nubwo yo mugirira nabi upfumureka kumwozi yo sabuni akoga amazi agaragara yego ntabayoza ucaza kwiremeka ibintu utafise men hari abo nabantu babura n'imiti yo kubavura bagapfa akagenda gatavre makubera yabuze amafaranga yo kugura umuti none aje kwiba naho nyene singorane muzindi aratekereza rero mu ncamake je nibaza yuko ico kintu Sauda yarakinyandikiye ama message ari hajya muri telefone nibayimenda nagusomera wanashira yambwiye ati ngo ashaka ko namushigikira namubwiye ati Sauda je ugushigikira ntavyo nansi eski urashigikira abandi urashigikira abandi nashimye Sami Mr Pompompo niwe amutelefone ico gihe amubwira Sauda ati Sauda nkazumva usubiye kumuvuga nabi akesi Sami nkazumva usubiye kumuvuga nabi akesi mu biganiro ukora niwo munsi naje nzo bamagaritse kuza gukora ibiganiro kuri yo TV yewe bari ko bakora base niwe wagiye kubasarishiriza je narasheshe ya base yaciye hagarara rero kijya deja kubafana bafite ubwenge kijya cari kimenyetso cyo kuca babona yuko nibindi byose tubabwira ari byo twebwe ivyo bintu twarabivuyemwo urumva ivyo bihe byo kugomba kubesha abanyagihugu kugira iki twarabivuyemwo kuko ijya base urabona ko yaciye hagarara none nimba bari bakundana Fanny Lavine na Noraski bavuzwe binga baguma bavugwa n'ubu ntibabandanye ivyi wabo baguma baduha amakava ya eta civile babandanye ivyi wabo none Sami na Ntuze na Sauda vyaciye biherera he umuryango wo kuvyugara cyari kiganiro wakoze akaza gushira ama audio iwanje mu nzu ngo niko namutuka none wakoje sinagutuka none urumva ngo namushwanira ngo yansanganye ngundi mukobwa mu nzu urukura vyumva none ikibazo kirihe bigaho arazi ko bihanwa kwinjirira umuntu kumwe n'uyu tureke nivyo gufata audio umuntu yakurungiki arazi ko bihanwa n'amategeko we nta ibintu biri private ni private rero Sauda ibintu n'ibintu vy'amategeko nta vyazi rero ni vyiza yuko na wenyene yoca agerageza kugira gute kwirinda kwitwara imbere y'amategeko je navuze ati ari giazi azitwara imbere y'amategeko abari we basigara kaca sigara abari we basigarana mbega niwe twari turi kumwe igihe yitwarira umuntu kuri besera cabagiriza miliyoni 2 wa kakagabo kabasumbije ubwenge yabashumbije ubwenge bari bamwitwariye niwo baciye bafata yego kandi atari bo bafite ikosa bo yace babwira ati nabasanze mu nzi wanje mu muduga hari amafaranga yarari ndani batangwe gufyura amazi batangwe gufyura amazi rero
il faut amenye yuko ati okay rero nimba nkeneye kubana n'abantu neza reka najewe nifate neza we nuzoza kuvuga abantu ngo hama uzobabuza nabo kukuvuga kandi ushobora kuza ukangisha abantu ngo ubutungane ni iki meni turabarundi kandi ubutungane butunganiriza bose hiyusha turakiza uko biri kose kandi ni igihugu kirimo abagabo urumva ntushobora kutujaniranya hashoye kuza ati ngo ndo bitwarira ngo mfise ngo muyomba wanje meni muyomba wiwe kabana muki numukomisere kandi muki sinzi so ntibikivugwa meni ivyo bintu byari vya kera ati hari imvugo bakunda gukoresha kera ati ngo hako no kwikora ngo hako no kwihenda no fuma nikora munda izo ni imvugo zajana na vya bindi ati tura tugabure byase bimeneke kuravyumva ivyo ntibigikora umuntu aragufunga kandi ari na papa wawe aragufunga arakwifungira wenye kuko re guhanwa nitegeko no hanwa n'umuntu ivyo il faut que abitahura men il faut que abitahura guys reka ndabashimira ariko ndababwire ko tuzokora pata kabiri utwiganire urukundo rwawe na Sauda hari ikintu je nshaka ko oye je nzosubira kumuvuga ni asubira kumvuga nabimwemereye vrai nasubira kumuvuga acha telefona ngo convocation ngo ndaireta je yagiye gukonvoka kujya mu Petera mubwira ati none uwo kumvuka uwo guti kandi uzi ko ari je namutumye rero wamutumye wamubwira ati vuga ibigi wewe utaje kumvuka jewe kumvuka jewe rero ico nomvuga ni iki naramufashije TV yiwe yaraduze kubwo kuvuga AKES araronka ama subscribers benshi hajya yarakwiye kubona ati mbwa ndi izina AKES ni brand rega siyo gusa na jewe nkitangura je na MTV yanje nayitanguriye ku zina ryawe kuri wewe akati vira bamonetize bijya vyari bikwiye apana kuca gomba gutangwa kucafuza abantu tetre navuga ati reka TV widuge tu amatangure kwinjiza inoti ubuzima bubandanye ubwo cyo utangwa kugomba kwinjira abantu mu buzima ugombe kwerekana nka ibintu uri kubishiramwo intuzenye inzigo niki hari abantu meni usanga utabarusha inzigo kandi abigire ariko ari twenge X-ray niwe yamuhanuye kenshi aramubwira ati Sauda ivyo bintu hagarika kuko uwo muntu uri kurakinira ko nta uzi jewe sinshoye guhangana na Sauda muri ibintu bya entertainment ntikibaho ujya n'umwana mutonya cyane ijwi ryanje rigera kure kurusha ijwi giye rero abakeneye kubaka izina iyo abakeneye kubaka izina vyiza nuko yari kuturondera ewana dufashanye dukuri ibi hama ibintu bize bifatine bazi ariko arabikura twabivuga yari gutwika sana biba biryoshe binarusha cyane rero acaza gufashanya n'ujya wundi mugore wawe yitwa Nebega mama Kanyamuji oya ujya muri Denmark Jessica namwita Rango Eveline Jessica namwita Rango ameze akaduruka gataka Eveline sa nawe nyene ariko araduza TV yiwe mu kutuvuga amen natuvuge ni vyiza c'est objectif yiwe nawe arakenyerega kenazo zaronka ama devisa va kuri YouTube abadiaspora bacu biki gihe vraiment oya si bose ari abadiaspora bisone oya benshi ni imbwa vraiment si bose nenka kakajinga kamfungisha kananiwe kuri Slay Queen uwo kakoreye kesheje video yose singomba kuyigaruka we oya ni kwigaruke ko ariko hari abadiaspora bimbwa babimenye kuri kumenya nyene ko abantu bose badashoye kuba bezi cyane urumva rero nuko jewe aba bantu sinoguma nza ndabavuga oya nta nimwe naza kuvuga ati sinomwe kigano ukoresha umwanya ariko ndakimuhe kumva namuhaye n'idiri yo kuzarantukira abantu reka nishikire jeje yenda bivuga inyungu no bandi mu nyungu umuntu avyaza umusaruro umuntu wongera urube nabihembega Imana yoba yayuguruye kabisa rero mu ncamake jewe si jewe gusa meme nawe ukoresha umwanya abantu utabukwiye kuzuracisha mu kanwa kawe hovyo oya je ndaheje haturahejeje je nashaka gusaba abantu bakumve gusa ijyo uvuze turi asi barumva bamwe bakomanta birabasha nigijya ni groupe SAUDA AKES ni groupe rega na wabimbwiye nundi mukobwa nawe nyene yaravuye muri iyo groupe yaraza kama amasokre menshi akanonyekira ama audio menshi antuze Sauda muri iyo groupe ariko ararira nkavuga ataga system nako ko kurira karatwika mo kararenza aga system ko guteresharge reka nibazi yuko bijya ari bikino nigeze kuba ni kumwe n'umusto waraho
twari twicaye hehe kama twari turi mu rubanza nza muratangwe kurungika audio urumva aravuga ibintu byinshi ahejeje telefone carabana twari Ati aha uramuhejeje vya vrai ureze kuri hano nari nzo mukobwa namubone aho nye yego oya system yo kurira ni hatari gazi reka ndabashimire cyane ndibaza mwakoze kubana natwe tu nubwo garuko kamengo ntimudukunda ariko turazi neza baradukunda nabiye muradukunda sana kabisa ndabashimiye cyane rero ngahantu turi cyo nakunda kuvuga ahantu tuba twibereye mu cyarama hano bitwa kwa Muyomba hano hatuje sa n'inyoni ewantu yu nashoye kugenda urashoye kugenda kandi asante sana bend camera yari Akim the Prince